Ni amakuru ahambaye cyane, ni amakuru ateye ubwoba tugira ngo tubashikirize, ari kuvugwa ngaha mu gihugu cy'u Burundi, aho tugiye kwibanda ku makuru arabana n'umutekano, aho ingabo z'u Burundi zitorohewe na gato muri Kongo, aho amakuru ahejeje kudushikira yemeza ko ingabo z'u Burundi zimaze iminsi zipfa ari nyinshi, ndetse ko M23 yamaze kugota Uvira yose. Hakaba hari amakuru yemeza neza ko ingabo z'u Burundi zirenga 100 zaba zahonye mw'uyu mugoroba, byose bikozwe n'abarwanyi ba M23 bateze igicu ingabo z'u Burundi. Benshi mu Barundi bakaba bibaza icyo ingabo z'u Burundi ziriko zirazira, mu gihe biboneka neza ko atanyungu na nkeya z'igihugu ziriko zirarwanira, ahubwo bikaboneka neza ko Perezida Evariste Ndayishimiye azikoresha nk'abacanshuro, aho we yavuganye na Tshisekedi akaba amuha amafaranga agera ku bihumbi 5 by'amadolari ku kwezi kuri buri musoda umwe, nawe akaba yariyemeje gutanga ingabo z'u Burundi, aho kuva intambara yatangura ingabo z'u Burundi zagiye zipfa ku bwinshi. Ibi bikaba bibabaza Abarundi batari bakeya babona ko ubutegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye atakiza bwipfuriza Abarundi, ahubwo ko Abarundi ubwabo bari bakwiye gufatana mu nda bakikora ko ubu butegetsi bumaze imyaka myinshi bupfukamye mu nda abanyagihugu. Perezida Ndayishimiye arabwiriza gusigura ibiriko birashikira ingabo z'u Burundi muri Kongo, aho ziriko zirishwa ku bwinshi, ndetse bikaba bimaze kuboneka neza ko Uvira nayo yaba igiye kwiyongera ku bisagara bikomeye M23 imaze igihe yarigaruriye nka Goma na Bukavu. Amakuru adushikira akaba yemeza ko ingabo z'u Burundi zaba zigiye kongera guhura n'akaga gakomeye cyane, dore ko zimaze iminsi zicirwa mu misozi icungarariye umujyi wa Uvira, aho benshi bemeza ko ibiriko birashikira ingabo z'u Burundi biteye ubwoba. Hakaba ari n'amakuru avuga ko hari abajenerali nka 3 baba bababajwe n'ibiriko birakorwa na Perezida Evariste Ndayishimiye, bakaba bifuza gutabara Abarundi babanje kwigizayo ubutegetsi bwa Ndayishimiye. Byose mugiye kubikurikira kuri uno muyoboro wa YouTube Shiramatsiko TV, ubashikiriza inkuru n'ibiganiro utaronka ahandi. Perezida Ndayishimiye arabwiriza gusigura ibiriko birashikira ingabo z'u Burundi muri Kongo. Abarundi baraye bahamuwe n'amafoto ariko arahanahanwa ku mbuga ngurukana bumenyi yerekana ibiziga by'abasoda b'u Burundi baguye mu ntambara zabereye muri Kongo hafi n'igisagara ca Uvira. Ku murango w'ejo haheze kuri no mbonesha kure twararonse ubutumwa bwinshi bw'abasirikare b'u Burundi bavuga ko ibara ryaguye ahitwa mu misozi yegereye Uvira. Bonyine batwandikiye ko batashoboye no gutwara ibiziga bya bagenzi babo. Ibitigiri by'abahapfiriye ntawe ubizi kugeza uyu munsi. M23 ivuga ko yishe abasoda b'u Burundi barenga 100, ariko biragoye kumenya ukuri kw'ibyo biharuro. Abasoda baremeza ko hapfiriye benshi kandi ko n'abakomeretse ari benshi cyane, ariko nta bitigiri bitomoye bavuga, ndetse berekana neza ko ibiriko biraba biteye ubwoba. Ku mugoroba niho amafoto y'ibiziga by'abasoda b'u Burundi yatanguye guhanahanwa hamwe n'ibirwanisho byafashwe na M23. Ni amafoto ababaje cyane tutashobora kubasangiza kuko urubuga dukorera ko rwa YouTube rutabitwemerera. Imiryango myinshi na cyane iyivamwo abasoda bari muri Kongo yaraye mu bwoba bw'akababaro, ndetse ikaba ifise ikibazo gikomeye cyane kubera ibiriko birashikira ingabo z'u Burundi zagiye gukorera amafaranga ya Perezida Evariste Ndayishimiye. Abasoda b'u Burundi bapfuye umengo nta kibaye. Nta kintu kibabaje nko kubona ingene abategetsi ba Kongo batagira bacisha mu kanwa ko abasoda b'u Burundi bariko barabagwanira ko aribo bafata n'ibyo bice bitandukanye Kongo ibasha kuba igifite uyu munsi.
umwe mu bashakashatsi b'abakomangomani begereye leta ya Kongo yabwiye isoko ryacu ko ata makuru na makeya y'abarundi avugwa muri FARDC. Amakuru na makeya yerekeye abarundi atangwa n'insoresore bita Wazalendo, uretse ko nazo zimaze igihe zirasana n'ingabo z'u Burundi, aho ingabo z'u Burundi zitambika iyo Wazalendo igerageje gukora ibitero kuri M23. Ingabo z'u Burundi impamvu zitambika nuko zizi neza ko igihe Wazalendo yatera M23 ari nko gukora mu jisho ry'intare isinziriye. M23 ihita ibashushubikanya ikabirukankana, naho bari bahengetse bikarangira bahavuye, ibibatera ibibazo birimo no gupfa. Ibi byose bigatuma ingabo z'u Burundi ziguma zitana mu mirwe na Wazalendo, kuko zo zitambika zikanga kujya kurwana na M23, ahubwo ikibabaje zikora nuko zitamo kujya kwica abanyagihugu b'abanyamurenge badafise ico babaziza, ahubwo ari ububegito bw'abatwara Uburundi babategeka gukora ayo mabisha kugira ngo bashimishe Tshisekedi agumye abahe amafaranga. Abategetsi b'u Burundi niko kuko bo ntibakeneye ko hari amakuru na makeyi asohoka ajanye n'ingene abasoda bariko barahonera muri Kongo, ariko hariho ibimenyetso bitabesha. Hari ibiziga by'abasirikare bitanguye gushika mu Burundi, hari imiryango mice cane yamaze kwerekwa ibiziga by'abayo, ndetse benshi baremeza ko ubu ibintu bitoroshe na gatoya mu miryango ifise abasoda mu Burundi bari kurwana muri Kongo. Kubera iki abasoda b'u Burundi bariko bapfa ku bwinshi? Ubwa mbere bwo bagwanira ku butaka batamenyereye, ni ibice birimwo utubaya n'udusozi twinshi. Abasoda baraharuhira cane. Ubwa kabiri, abasoda b'u Burundi ntibagira ibikoresho bikwiye bijanye n'iyo ntambara. Kuva mu ntango bagumye basemerera, ariko nta kinini cahindutse. Ubwa gatatu, ari naco gihambaye, iyi ntambara abasoda b'u Burundi ntibayitahura. M23 ntiyigeze ivuga ko ishaka gutera u Burundi keretse nibugumya kwisomborotsa. M23 ntaco ipfa n'u Burundi. Abasoda ntibabona ico bariko barapfira. Uko bisanzwe bimeze iby'intambara, nta musirikare yoroherwa n'intambara atumva. Hari n'inyigisho zibabaje zitangwa mu mbonerakure, mbere zinakwizwa cane ku mbuga ngurukana bumenyi, aho usanga higishwa rwose amacakubiri ajanye n'amoko ku bijanye n'iyo ntambara. Waja kuraba abasirikare barungikwa muri iyo ntambara, ugasanga benshi ni ubwa bwoko nyine butukwa burungikwa kuyigwana. Ibintu bikaca bihinduka urudubi, aho Ndayishimiye yahisemo koherezayo abo mu bwoko bw'Abatutsi kugira ngo bahonereyo, amaze igisirikare ce kigabanukemwo abo muri ubwo bwoko we adakunda namba. Amasezerano ari hagati ya Ndayishimiye na Tshisekedi ntashirwe ahabona. Uburundi bwararungitse abasoda muri Somalia. Amasezerano bwagiraniye n'ubumwe bwa Afurika arazwi. Ingene umusoda ategerezwa guhembwa birazwi. Ingene abaho barazwi. Ingene arihwa apfuye canke akomeretse birazwi. Abandi basoda barungitswe muri Centrafrica naho nyine. Amasezerano y'u Burundi na ONU arazwi. Kubera iki amasezerano yo muri Kongo ari ibinyegezwa? Ninde yunguka mu kuba amafaranga umusoda agurishwa atazwi? Hateganijwe iki mu gihe umusoda apfuye canke akomeretse? Mbega abasoda barahawe ibikoresho bikwiye mu ntambara nk'iyo? Hageze Kongo, abatwara Uburundi baca bitwaza ibanga ry'igisoda, ariko hariho uriko arabyungukiramwo cane. Ico gipfungu nikiveko. Amasezerano natwarwe imbere y'inama nshingamateka na nkenguzamateka ziyaganireko. Perezida Ndayishimiye nasigure ibiriko bishakira abana b'u Burundi. Iyaba Uburundi bufise abategetsi bakunda igihugu, ibyaraye bibereye Uvira byari gutuma idarapo ryirirwa rigeze hagati, abarundi bakagandara, igihugu kikunamira ingabo. None ninde
abanezwe ko na Perezida Evariste wabarungitseyo ibyabo bitamuraba ko icy'ingenzi ari ukwicira akanote. Benshi mu bategetsi b'u Burundi ntago bakunda abarundi, ahubwo bahitamo gukora ibyo bashatse ndetse no kwikorera ibyo bashaka mu nyungu zabo bwite batarabye ku nyungu z'abarundi bose, ibiheza bigashavuza abarundi batari bakeya babona ko batawe kandi bakabona ko igihugu atari rwabo, kuko biboneka neza ko igihugu gifise bene cyo ariko mu by'ukuri batari abarundi. Ugufata urwaruko rw'u Burundi mugashaka ko ruherera hanze y'ibihugu by'intagendera ni ubukoroni mu Burundi. Bamwe n'abandi nubwo hari ikibazo cy'umutekano hakaba n'ikibazo cy'abasoda bariko barapfira hanze y'igihugu, bamwe n'abandi mu Barundi barabona ko n'ibyo ubutegetsi buri gukora burungika abana b'u Burundi hanze y'igihugu mu Barabu nabyo ari amakosa akomeye cyane, nabyo reka tubirebeho. Ugufata urwaruka rw'u Burundi mugashaka kuruherera hanze y'ibihugu by'intagenda ni ubukoroni mu Burundi. Kubera iki namba ari urukundo mu bakunda mutobarungika Amerika, Canada, France, Germany, Hollande mukaja gusinya amasezerano n'ibihugu bibanunuza ingufu gusa ataco bizohakura. Mu myaka nk'ibiri iheze Serbia yarakuye visa ku Burundi, urwaruka rwarisukiyeyo ku bwinshi ariko benshi ntibahagumye kubera basanze ataco bahakura, bibatera kujabuka mu bihugu bya Buraya baciye ku mipaka ya Serbia. Ibyo byazanye intandaro ya Serbia kwisubirako ku ngingo yayo ya visa. None n'ubu Albert Shingiro asubiriye kwiginga Serbia ngo yugurure imihora. Muri make kuronderera urwaruka akazi si bibi nta gatoya, ni ikintu ciza cyane, ariko ukwiye kwiga neza aho ako kazi ukabaronderera, kubera ejo muzobona abagaruka bose bava muri ibyo bihugu by'intakigenda baza ataco bakimarira igihugu, baza kugora imiryango gusa bagurisha utwo batunze babavuza ibigwara bakuyeyo. Aha ndazi benshi muza kubyakira nk'aho ari inzigo ndabivuganye ngo ntimuje hanze, ariko mumenye ko hanze hatandukanye rwose. Leta irakwiye kwiga ingene yogwiza akazi ku bajene bacu aho nyine mu gihugu, itabanje kubadandaza mu mahanga, kuko izo ngufu muriko mudandaza mu mahanga nizo zokubatse ico gihugu cacu. Leta niyo yorohereze abanyamitahe, irwanye neza ibiturire, ireke ubutungane bukore bwigenge, igwize umuyagankuba, ikoreshe amabarabara neza. Muheze murabe ingene abantu bazana imitahe ngaho ku buryo atamujeni yosubira kwirirwa aja kuba umuja muri ibyo bihugu bya Aziya. Aha nk'ibi mvuze ni bake cyane bashobora kubitahura, ariko kandi ni bake cyane bazi ko uko kubandandaza ari inyungu z'abategetsi, ko bishakira amadolari wewe uzorwara igitigu, kanseri, hasima, igituntu, amahaha, ntaco bibabwiye. Igikuru nuko dolari zinjiye gusa. Bane ba mama aho nta rukundo rurimwo na gatoya, ariko kandi kubera ubukene buri mu gihugu burenze abajene na ataco bafise bahakorera, nta kundi muzogenda gusa ku buzi babakoresha, ni bake bazotaha amahoro. Ibi byose ni ibyerekana ko yambona kazoza ya 2040-2060 atari iy'ukuri. Woba upanga kugira igihugu cifashe mu myaka 14 iri imbere, uyu munsi ukaba uriko upanga kudandaza abajeni baja guteza imbere ibindi bihugu. Mbe hari iterambere rishoboka ata abajeni ufise? Abajeni nizo ngufu igihugu kigenderako kugira gishike mu iterambere rirama, bakwiye kubungabungwa ndetse bagafatwa neza. Izi ni impanuro twabahaga nk'abategetsi babona neza ko bariko barakora amakosa ndetse bariko baradandaza abana b'u Burundi mu nyungu zabo bwite atari mu nyungu z'igihugu, aho benshi bemeza ko ibi bikwiye guhagarara ndetse bigahagarara vuba na bwangu, kuko ibiriko biraba biteye isoni kandi bibabaje, akaba ari ibyerekana ko igihugu cyamaze kugwa mu isanganya, kuko kidafise abatwara igihugu b'ukuri bakorera abenegihugu, ahubwo bikaba biboneka neza ko abariko baratwara igihugu uyu munsi
bakorera imiryango yabo n'akarwi gato cane kabayoboka kamaze igihe gapfukamye mu nda abarundi. Ibihe byiza nibyo ndabipfurije.